GM Films, Godos Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Ibaze Elisa, ibi bimbaye ko nibiki? Ibi bimbaye ko nibiki kandi urazi ko mariage ari ejo. None umuntu sindiko ndamutora kuri telefone, sindiko ndagira gute. Davi, ibintu ntidukwiye kubifyinako. Reka tuce kubajeje umutekano, badufashe kumurondeza. Lisa, urazi ko ico kintu mbwiye arico. Ifuko tuja ku polisi. Imiburiburi turondeze. Dina, wabaye iki? Vyagenze gute? Ni gute naguhamagaye kuva mu gatondo, telefone ngo irazimije, kandi uzi programa twari dufitaniye ku buryo nshikani wanyu kukurondera. Urazi ko mbiri phone hangayitse. Sheri, mumbabare ndabona mwahangayitse ku bwanje. Baneka cibanye ba telefone. Aho kumusoma bamwirutse ko baramufata. Ikibazo cabaye telefone yari yamaze kwinyegeza. Ati bakwerekana ahantu yayishize. Yana ndabizi ko wangayitse impamvu cenza gukora. Ariko meze neza. Nta ngorane wagize. Narendo bazana ivyo mufungura kuko ndazi murashonje. Hama mpejeje. Jenigira mu bukwe bwa David na Dina. Smash, kubera ko umugome kugeza ngaha. Ivyo wankoreye uzovyicuza. Umugome aza kuzanira ivyo ufungura kugira ntucikane.
Mbeho hagati ya je nawe ninde ari umugome? Ninde? Eske muri kino kibanza ndiko ndaziriki ivu ukuntu jewe nawe twagorana tumaze gukorana ubuzi bungana gute? Wayo no musi nisanze mboshe. Ndagusavye utugire ikigongwe utubohore. Sinshobora kubarekura muje konona ubukwe bw'abana b'Imana. I can't do that. Mbeho mwabonye amafoto yabo y'ubukwe ukuntu baberewe? Nako muraboje nta kuntu mwari kuyabona? Reka ndayabereke. Era urabona? Murayabona? Reka gende ni muave muncereza reception yatanguye. Turasubira. Bon appétit. Ndugu yangu na mambo. Tupo. Uko wapi kwani? Wafanya nini? Oh, good. Karibu sana. Si tupo, niko hapa nyumbani, siendi popote. Tupo na shemeji yako. Si nitakuelekeza. Wala hata usijali. Karibu. Nitafurahi kama utakuwa hapa. Tuweze kupata pamoja chakula cha mchana. Baadaye basi. Sawa, asante. Karibu. Okay, siku njema. Sheri, nariko mvugana na wa mushitsi yazavuye muri Kenya, ariko ambwira yuko ashaka kuza kuturamutsa. Ubwo rero nifuza ko twasangira vya saa sita. Siko none? Sheri, kumengo ntubinezerewe. Sheri, hari ibintu byanzazaniye shaka ntahoze. Iriya nzu aho rubamo ntiwambwiye ko ipanze. Iyi tubamo ntiwambwiye ko tuje gupanga. Ko hari ibintu nabonye hano muri izi mpapuro nkuye mu cumba. Iyi parcelle ntiyanditswe kuri wewe, siyo yinzi tubamo. Aha naho ntihanditse iryo parcelle aho rubamo. Iri si izina ryawe. Hari ikindi nabonye. Aya si amasezerano wagize uri kugurira imodoka. Iyi si yo plaque.
niwe urambwiye ko ari we kose. Sheri wanje ndashaka unsobanurire kuki wamishije uriwe. Sheri, haracari kare cyane kandi umwanya wo kumenya bihagije urahari. Ibyo rero simbona yuko byari bikwiye kugutesha umutwe, ahubwo tubanze twiteho kino kibazo c'abashitsi. Urazi yuko abantu bakoze mariage bagira abashitsi benshi kandi sinifuza ko baducisha mu ijisho. Okay Sheri, oya ndashaka no kunsobanurira. Iyi ni surprise kuri jewe. Mbabarira abashitsi turabakira ariko please nsobanurira ko nuvumenga sinzi. Ndashaka kunsobanurira uriwe. Sheri, uramisha? Sheri, ibyo uri kuranyagiriza ko nagushishije ntibabisanze ahabona. Icyumba ntitugisangiye. Ni gute no guhisha ibintu hama nkabishyira aho ushobora kubibona? Anyway, reka ndakubwira ukuri. Mugore mwiza, burya umuntu ntatinya ishamba atinya ico barihuriyemo. Ubuzima bwanje bwo kurondera aho tuzubakana ntibwanyoroheye. Hari benshi twagiye dukundana ariko nkasanga ntibakunze jewe, ahubwo bakunze ibiboneka, bakunze ibyo mfise. Maze guhemukirwa katari gake, nafashe ingingo yuko ata muntu n'umwe azomenya, ngo amenye ubutunzi bwanje, amenye na jewe bwite mu buryo bwuzuye, uretse uwo tuzoba tumaze kubakana. Nahone ariko nabonye ko ari umwizigirwa. Guhemukirwa kenshi, kubabazwa kenshi, kurira kenshi ntafise uwumpoza, nibyo byatumye mfata izo ngingo. Kuko burya ingwe ntiyarizi gufatira ku izosi, yarigijwe. Noneho akarorero keza warakiboneye kuri Karine. Sheri, nkuko wabibonye, ijya nzu nahoramo ni iwanje, n'iyi tubamo nayo ni gwanje, iyi modoka ubona ni gwanje. Noneho si nkibyita gwanje, ahubwo ni vyacu, kuko turabisangiye. Nemeye ko dusangira ubuzima n'urugendo rwose tuzomarana hano ku isi. Rero nta mpamvu yo kuguhisha, uko niko kuri kwanje. Mugore mwiza, biratangaje cyane kandi birateye n'agahinda kubona ingo z'ubu bashaka kubakira kubiboneka, kubifadika, ndetse mu kugira yemera umuntu akabanza kuraba ivyo afise. Ariko buryo gose urukundo, erega umukobwa w'ubwenge ntajya kurongorwa kubw'amafaranga, ahubwo amenya ingene nawe ashobora kuyironderera. Erega umugabo mwiza canke umugore mwiza burya n'ingabire iva kuhoraho. Biratandukanye cyane nayo mafaranga, kuko umuntu ashobora kugira menshi ariko akayaburana amahoro. Isi y'ubu iteye ubwoba, ariko umuntu wese yarakwiye kumenya yuko ubuntu buruta ibintu. Biraryoshye kugira umugabo w'umunyabwenge. Erega Sheri, sinabikubajije kuko nakwizera, kuko nanje ndafise amabanga noba ntarakubwiye. Ariko guhishanya reka bigarukire ngaha. Birahuriranye. Naho nyene ninjira haruguruye. Sawa.
sawa. Smash karibu. Murakoze. Sho ntugire ikibazo. Ikiyago kirabandaniriza hanyene. Uyu yitwa Smash. Niwe ntwari yanje haraniye umutekano w'ubukwe bwacu. Jewe rero ibanga nagwishije niri. Uribuka ndakubwira ko wanyivye telefone. Narakubeshe. Burya Karine niwe yari yanyuruje. Dina, uwanda gufisa uko. Urabona bano bahungu babiri. Bagira bagufate umwe muryamanye nawe uwundi agufata ka video. Biza kuboneka yuko ari umu ex wawe. Gerageza wibaze. Davi abonye aka video kuri kwa Soni ka wa mukizwa wiwe. Unyumvira Maria Jose bikibaye. Urakoze. Ubukwe bwiza. Ntakubesha nari mu menyo y'ingwe. Ariko Imana irandokora. Ikoresheje intwari ari we Smash. Imana igumugisha cyane. Warakoze ku intwari. Sheri. Ndumiwe. Buze nico kuvuga. Isi iratunze karata buhoro. Kumbe Kaline yakaba ari inkozi y'ikibi bigeze ku rwego. Ariko Imana yacu niyo kwizegwa kuko yaratugwaniriye. Aho umwana w'umuntu atari gushobora yo yaraserutse iratabara. Mwagize neza. Erega vuga yaramaze gusama inda ya William. Hama munyuma Karina agiye kuraba William aca musanga ari kumwe n'uyundi mukobwa. William nawe atakurya umunwa canke iki aca mubwiza ukuri ko atakimukeneye kandi ko atana umugambi wo kubana nawe afise atari kwinezereza gusa. Niho yaciye agerageza ko kwisubiza gusa ikibi nuko yibutse kwifuka bukeye. Bantu b'Imana, jewe ntacyo dupfa, nta na kimwe n'Imana irabizi. Aba bantu nabazanye hano kugira ngo dusabane imbabazi, tworoshe imitima, duharirane, kuko nico gikuru muri byose. Kuko iyo bibukundi mwari gusohoka ngaha mugasanga polisi barindiriye ngaha. Kuko ibimenyetso byose ndabifise, ibyemeza byose ndabifise, narabifashe mu telefone. Kaline, kumbe wakabaye uri inyamaswa nkuko. C'est-à-dire que igihe cyose namaze mparanira kubana nawe nasa n'umuntu ari kagumbira umuriro. Nari meze nk'umuntu yiboheye kuri kirimbuzi. Ariko Imana ishimwe, umugere wanteye ntiwabaye ubunyica, ahubwo wabaye ubunsunikira mu munezero ushitse w'urugo. Ntavyo ubona? Ntubona yuko uri kuvomera mu biva? Ntubona yuko usa n'umuntu avomera mu kayungiro? Ikindi kintu naco mutazi, birashoboka ko ubuzima bwanyu busigaye muja kubandaniriza mu gasho.
batihabwa umwana wa mama uritonda aha turi hari abandi mwana wa mama uritonda kuko ivy'isi ntibigiranye n'ivyo nshuti yanje genda buke buke